donc iyo ntebe wayicaye kusuko ibyo bintu je ndavyanka ibintu papa yakubwiye ngo uzurambara ibishweka ngo n'ubuzima bw'ibanga je ibyo biranshisha biranasesema zurambara nk'abandi nk'aryari batubwiye ngo uvuye kuyora imyavu urabereye kuyora imyavu urafise n'indero kwanza mva hejuru maze wisharenga hejuru je indero ndayifise banyanga kuvuga amajambo ndayifise urazi ko no kumamori kofunya giki je turangana nawe giki ibyo ndimo nibikura abashaho zuguma ngaho icyaro utekane ubujya amaso nane bindara Bera wiriwe gute? Niriwe neza. Gusa nyene ndarushe kubera ivyigwa by'abavyishu no munsi. Urabona nuko ntararuhuka kuva nshika. Ane bera we ntashobora kwiga. Meze gute ivyo? Jema nukuri. Nimba igi telefone wamuguriye ubu ntaciga ngira no gusiba akagusiba. Ubwo papa je ndafise ikintu maze imisi niyumvira ariko cananiye gutora inyishu. Je mfise ikibazo kurya mu musaza wacu w'ovasi. None papa kubera iki ameze kurya? Ameze kurya. None ntubona. Yifata nabi, yambara nabi, akora akazi kabi. Papa. None ko muri mengi wabo barifise raba inzu babamwo. Nukuri je ngo mengo nta kintu kimwe babuze. Mugabo reka. Ahorege urabona ko yambaye nabi. None we ntabyubona. Hajya no kuvuga yuko urabona ko yambaye nabi canke yifata nabi. Mgaje ndabona ko meze neza. Oya je niko ndayibona nkawe wabwo papa sigarani kuko hajya so wanya bariso. Wewe urakwiye kumuhanura akava mu burya buzima agakoresha ibyo se yamusigiye neza akifata neza. None papa nukuraba natwe bwe tudafise bingana nakurya araba nambaye neza. None ntabwo mbewe muraherutse guhwana nawe. Cheka turabana. Birababaje. Cyangwa aragwaye mu arakomeye. Baravuga musaza wawe ko agwaye mu mutwe. Aragwaye? Ijya ni inkuru ndende ubona. Yimbarire. Ntabwo genda mwa. Ane bera rero. Ane bera sinzi ari kuri telefone gusa no murondeye. Kemo mpamagare. Abo kweli. Ateze ibibazo. Urabona yuko umusaza wabo yifashe nabi kweli. Ntibaramenye ibanga ryiwe. Reka baze. Ane be. Bari mu bikiyo.
bakunda sinkeneye ko hari umwana n'umwe nzumva ngo yananiwe ku ishuri. Hari icyo mubuze? Ibyo rero sinze subire ntashe mvuye ku kazi ntasanga uwundi mwene wanyu ariko ariga we nturi kuriga wishingiye telefone nzoca ndayikwaka. Wabyumvise? Hama ikindi naco nari ndabatumiyeko mwene wanyu yambajije ikibazo ca musaza wawe. Iyo nkuru ukuntu se wiwe yasize apfuye amubwiye, mwe murashobora kubibona yuko menga yifashe nabi, ariko ntabwo yifashe nabi ngo ni uko ari mu buzima bubi canke abuze ivyarya. Ni inkuru kandi ndende, ariko reka ndayibabwire ukuntu bimeze. Ubuzima bw'ibanga, ubuzima bw'ibanga, ubuzima bw'ibanga buragoye. Ubuzima bw'ibanga, ubuzima bw'ibanga, ubuzima bw'ibanga buragoye. Ubuzima bw'ibanga, ubuzima bw'ibanga, ubuzima bw'ibanga buragoye. yose yambaye nabi akagaruka afise amafaranga afise iki isosi turarya iki isonja tukanwa none ko kifata nabi chamani sasiri banga riri muri wa pe muga katari bitoherera pe. Bosi galasho kwani chafu cyane galasho mwana usanga ntarabiheza byo bibindi yewe gayure ica imodoka yera iracafura nabi. Você olha o seu doce. Verdade. Já. Parece na frente. Kandi ba, ashinda moto yowe ni munashira. Bosi moto ndai wana bosi. Ngoma bande mezi moto kwa kwanza chale ana kula gato. Nawe nyene nakenda ko yozo mbonsiga sana. Sawa sawa. Edi, mana Edi sana narangkora ma. Edi, sa, ngwaha. Nukunda ruzonyicha, nacho fese kuisha. Nje nicarenga
wari wankumbuye nakumbuye nyene bashimanyana ndasenga ko dufashe neza cyane nanjye hari ukuntu bindenga cyangwa mbonye umuntu adufata neza ukazi abana tujyana kwa mambya ko bamenye niba batunze ko bafata nabi nyine shangazi wacu ni ntari kazi vrema ariko nanjye birasigaye ubwenge vrema cyanje ndamukunda cyane kweri hama nawe akazi byagenze neza cyane nk'iyo ntebe wayicaye ku suku ibyo bintu je ndabyanka n'ibintu papa yakubwiye ngo uzurambara ibishweka ngo n'ubuzima bw'ibanga je ibyo biranshisha biranasesema zurambara nk'abandi nk'aryari batubwiye ngo uvuye kuyora imyavu urabereye kuyora imyavu wowe urafise n'indero kwanza mva hejuru maze wicare ngaho hejuru je indero ndayifise banyanga kuvuga amajambo ndayifise urazi ko no kumamora ikofu kunyana je turangana nawe iki ibyo ndimo n'ibikura abashaho zuguma ngaho ucyari utekane ujamasho nane bindara kera wabonye wakuze umuntu ataguhonda niyo mpamvu urazi ugahagarara urambara bijanye ko waberewe bijanye n'iki wo monda nabyo banza uve hejuru kwanza wicare niwumva uve hejuru wambaye ibintu bisuko nama ndakubwira misi yose ko wewe indero yawe kugira izoboneka ikibazo kinini kandi iyi ni turo ya nyuma nuzusubire no gusanga ahantu nicaye hejuru yombwira amajambo nk'ayo urafise ibintu wambwira sawa urafise ibintu wambwira n'umwanda ufise mugabo umenye ko mahoro amahoro uraho sawa sawa murakoze uravyumva abe irya mbere n'irya nyuma je nawe we ko nitungana n'umwanda ufise sinzi ingene baguhaye niyo sumenga uje koga wewe nta mwanya muremure nogira gutana amajambo nawe gusa ndazi kuzobimenya wisi nzokubona usubiriye kuyora umwavu barabara adodushengereye ariko si byiza gufata nabi musaza akazi kakuzanye ntukazi ndakubwire n'abari tarumbwiye nabere kubi ibyo ntwari kubimbwira kuko we ntibikuraba akazi kakuzanye urakazi ntibyari gukwira yuko uza kunyegera ngo umbaze nishibyiza gufata musaza nje wivyo birakora birangara nibikura abana gato si byiza ariko waje gukora akazi ntiwaje gukontorora ibyo mu rugo ngaho no nkako kantu kataje gukora ikingana imenyerano y'abantu mu ntara yabo agiye gukora arakana ubahuke kutuka umusaza wawe umukuru wawe sura basize muri abana babiri ariko wowe ntabwo ufise no kwimana n'umusaza mwubahuke noneka gusunganya neko ndana buri muto induri ibintu kwefu nawe ngo mube mujya kabazanye ntabwo nk'umuntu akuze umenya ko umusaza akazi kabazanye ntako muzi none akazi katuzanye reka sikubwe ku muco mucwana ngo tuje tuguma duho akazi kabazanye murakazi nimujye ibyo mu rugo ngaho musaza we nta nakimwe atagukorera arakwambika
arakusumira urajya namuze munararinda cyangwa yirirwa inda mu gitondo ndendukira agacayifata nkavuga abagera akavuga ana akamuru ubyo ategeneye uretse biri mu byumviro byiwe ategeneye reka ndakubwire hajya ku isi ugiye wishyira hejuru abantu ucyo usanga abantu benshi banakugenda bakakugomba yishyira hejuru ibyo birabaraba cyamukokara ndaba wike kuresha ndamara ko akazi kaba nawe ukaza wishyira hejuru akazi kawe hajya musaza we afise ubwenge icyo ariko akora n'uwakinze rero wapanga kuzana umuco kumubona ko umengo ni kigugu reka ndakubwira hejuru muka ndakubwira akari inyuma karahinda ibyo no kumubyiga wifata ko umengo uri umuntu acuta amafaranga cyane nikazi ka abisi barakaka nikazi kawe reka nibwiye ko ibagati wanjye bisigara utazi cyo wepe Ibanga ubuzima kibanga ubuzima kibanga uragoye ubuzima kibanga ubuzima kibanga ubuzima kibanga uragoye chombe man Aje no Barcelona. Kuibenga ujya mu tipe menga no bandamu. Ramu Ego hari ha. Atwe ranchafuje man. Shaje twamaduhurira keshi na keshi iyo nje ku kazi tugahurira ngaha. Sinzi rero none muhagarike. Bro. Hola. Agara kwanza gatoya. Reka ndamubaza. Bro vipi? Sawa. Umeze neza? Umenga akazi kakwishe. Reka aho ndiko ndanyaruka. Nenda no gutura kweli umanze ushire hasi kugira ngo. Nacerewe ndiko ndanyaruka ahubwo mwombarira kugira nyaruke. Ko mbona umenga wambaye impuzu zibi kandi uri umujene nyene atagase. Bivana n'akazi nkora. Kibogare mani turabana ingabire frema. Ariko ndanyaruka. Cyane byo yigira uno muca. Aso ndashaka basi nubwo uri kuranyaruka umereza akanya tuze tuyage. Tuze duhure tuyage. Nta kibazo uzosanga ku kazi hajya hari hano muza kubona amatafari hajya arunze niko kazi mba ariko ndakora ndayasohoka. Kamisi yose. Nyene ni ratio ikavamwo kumva nyene kuri poze ko. Byose bivanyane kandi basha ndarusha mu nyanya. Nakuntu twohurira muhira basi wa iwani. Oya mwe muzoza musange hajya ku kazi kwanza hamwe bindi ni nko kwa kangahe no kwa kanga. Asha na urarusha. Ibyo mutipe jemba na ataka sasa sinzi impamvu sinzi ko ari ubuzima ninde kino nawe ko usanzwe umuzi. Je twamaduhurira ngaha nyene iyo ngiye ku kazi. Jamuntu arafisibazo gusa uzombwira umunsi uzoza. Uzombwira tuze tuzananye kuko hari ico no. Mandi uzajya ku kazi. Ngambo wote tuzosubira ku uwo munsi nyine duhayeranye. We nta kibazo je n'amahera yose nariye imbere aha muri 1xbet. Ndashire n'ahantu umunsi twazananye nzogira ico nkoze kuri iyo. Tuzunzane n'agasoda kuko urumva ko hari amafaranga menshi. We nta kibazo gusa zoba ndakuhindura igicezi. Uzoca mpinduriye? Yego. Sawa sawa mta. Okay. Wowe nuraheza gute? Ngirira nikoresheje kumara. Wowe byose ukora umengo ubishira mu bubunebwe. Bikadashonje. Dukoresha umwanya. Wantu ubona boss ko abashaka Sierra. Nibiki? Abana sibe ngaho ku isoko gato ndabirisa ku inkono ndaje. Yege nakandi nyaruka no.
Bavugije biradiyo bashaka. Hano ume wow ndaho kurasa mutamba inkuru y'akigira nawe. Urakomeye bavuga. Cyari gihe bagaro bakutangiye. Kamara nza kubigana. Amakusiga ukora. Wahaza akazi wibonye ko oya ayo manditse shatwumvikana niwe nkunda cyane ko cyagahera mu mwanya wari kumvuga utamba imiziki yari mama ibiki n'ibiki rego umujyi narashukana umujyi urashukana ari kambere nari mbonye umujyi n'iradiyo iradiyo ngaho baje gutamba amaradiyo baje gutamba amaradiyo ndare basi ndakubwira ntugende kubwira mama basi sereka kumbe ntazo ncharere Atuje n'amahera ashaka turumvikana ibindi pana amahera basi nzobona sane tuzobona twikingi anakimwe kimwe gusa rero tugerura ntabwo usubira guteka biryo bazigije uramenye ubishira hamuteka ibintu birakureba gusa ntuzobivuge hojiyo tugende ibindi turamenya ashobora ringana reba nawe ubyuke kuko genda babaye ngeze amarira ku niwe ntarabwira kuri kirekere ntubyemeye je nawe ntuntokiza sengisamire nizi wanje je ntuze kunyinjira ndabikubwire nawe ufashe umubabaro mbwa sinakubwiye ngo ntuke nawe erega wowe impamvu nabikubwiye nuko urekeye urazi uburekere bwawe mu telefone wumva ntagusubiza cyangwa utahezira yose bano iki gihe urabazi wewe hamuneye ko neza mu telefone umubaze manzi umurondere hama wihebure wamurondeye nani ibyo nibyo bitumye nkora mwitira ndabikubwira rero mbese n'inzima ndakubwire niruhiye tuza kumvira ngo nihenze amahera urekera gusa ndabamurondese ibintu ndakubwiye sengisamire bugenda ndaguheza 5,000 atigenda umwifana n'ibyo ari kukumva none wewe wari kubimbwira wamanje no kumutelefone ukihebura wavyumvise ko atayaguha nondeye kwati banza wumve ko ayaguha canke atayaguha ama wihebure watumviye umwana wange wakurekera ukantari ubu ntavyasi kubera sengisamire zanje rero shani ico kirekere cawe umengo carafyinye mubwiye ntazaranzira sengisamire azaranzibura kurekera gusa atari we nagenda yarungikire nije Mbenda kubanze sisi ibyo urazi mbarira rero natanguye kwirira wayarungitse gute byagenze gute ko onzi kuririmba ikashe bagusaba izina ry'ubugira uruhe bwawe usutwa buraheze ndarayamaga amazina asa nawe yarasa noye pre mani mera namwe none umviriza renda kubwire sisi ihangana nubwo abantu basigaye bakora nabi ari benshi abakora nabi mu bisanzwe ubu ni benshi hari igihe wotomba n'amanyama yaheze ureke birakunda umutima nawe bizogushikiraje shaka kubwira ngo telefone umuntu yihenze abantu bose bari bose jya nabwira ngo yaze nabo yoyasubiza erega abantu bose si babi telefone Halo? Kuri nimero nyene? Reka ndabe kuri. Sawa. akubwiye gute ubutomboye amahera ni menshi mu bisanzwe igihe cyari ntihari bwanamubaze yaciye apfa kwirira urumva ko sengisamire rero yamwihutira ntabwo mpamvu mu telefone beho giye urize ibibazo ngo bikemuye
Nazararira shanu kwa semesho. Ariko yamanje nkaba bahinduka yarukiwa. Sinaguha. Ndabizi nayo Imana yabira. N'urubande sinabwira nawe. Nshengena gushopinga. Ndabizi nayo Imana yabiraza urabona ko nto yakurungikiye. Ngo no muntu n'umukirisi. Nk'uyo mbyagisha tuyasanga. Shanga no shenda gusohoka nawe mugabo munara ashana chekera niyo nenda kujana nayabonye kandi nayarungitse yo nawe mana urakoze ariko meresi n'ubwida kwinjiza sawa yarongera ngo tugende mama oya naje manishe oya yobiriza dawidi shanga we joe byihota rero babishoye ko reka ndakaje nyama kamwe uzoza uritwararika ibintu shanga Oya shanga we sengisamira uratsire none kubera iki nyene warinze usamara ku buryo umurikira amahera umuntu kandi kuri imikasha bakwereka izina ryawe birashikasha gusa kurekera gusa shanga ngendo rero twitegure tugende nakureka nkengenda banyiguririkiye cera ndaje nanya gatimo Amaze bise mutaza kwera mwamaje hepfo. Nawe je shuri cyane muranyirasira cyane. Birashugora abantu mu mutwe wanje wari gusambara byibishira ngena sigara. Eza nimbosa zituma yenda nko. Ni tagato ni nyinshi ishaga sosu ngamwe. Je umugozi ni hatari. Banchole. Bakushole. Aona ni ambe. Ndakuhewe. Chongera nanje no. Ate ari inda. Ari ndani hariya. Inda hari. Ego. Inda hari. Mwendo wani. Musaza wani ni hari. Karibu. Hari kuri muri cyo ari gukora cyane niba nayicaye nzi kati pata kwako kujyanye hati basi kwa shaki akare narenze cyane school good ni cyane tinde kewe twagerageza kwera Makuru y'Misiri. Warebye nibyo nawe uragira ubona kitamara amazi umuryango no kureka reka ryariho numvise ngo yagiye kuyumva Yesu we umugura ntumwugurure
kubera ikinene gashaho turi babiri badusize turi babiri je kazoza muhira ndakubwire nzomutuka kweri ahereniye umukuzi n'agapira ntagura ntiyumvira ngo Oya. arakunze nk'agapira yambara bya bishweka nyene mukicarana none gashaho kweri. twicarana mbere hamwe nama ndagituka ndamuraba nta ashaje amukazoza muhira mana je nzomubwira vrema aho nyura je kwikaro yamaze ko yoze ntabyo mbona umenga barahura zanabera cyane kana nabarya shari kana nabarya ari hejuru ha arashisha numva naranamuhivye kwifata nka kurya maramazi kuryama ubona ari vyiza nukuzenga yamusize mu buzima bw'ibanga mudogo ubwo buzima nabwo barandufise ntabwo araneza ubuzima bw'ibanga niye n'ubu cyangwa we ntabyo urabona ngo yamusize mu buzima bw'ibanga ngo ntazoza arifata nk'abantu bafise amahera je kumura musasi nzoza ndamuramutse umunsi twahuriye mu isoko none wo mugirane wo mwica ukireka nyereka ikabaho uko nyene umunsi twahuriye mu isoko je nzomutukira mu bantu tavyo uburofa tavyiki nzomutukira mu bantu musubire abanyeshuri baradobereye ngo uraba ngo hajya uraja mu bandi ngo urafise musaza je norira kweri abanyeshuri none bambonye ku capu ntiwitwenge bari umwana ati umwana n'umuntu w'umusore je sinzi n'inkumi ko zije mwemera ya nta nkumi yo mushima kubera umuntu ayora imyaka abakobwa ntibaraba abakobwa bubu ntibaraba abo bashikiwe nibo bajana mengo nyene birakaze gusa je ndamubwira kusanzwe inyifato yifashe ngaha je naje ntiyambuye neza ariko ndamubaranize ko byasubiye unaona ko ari nawe dusigaranye gusa nawe wirinde kuzura duhe ukoko hose akazi je niko kamfata nandi mbasimba rimwe nkaza oya uzoza urigora nuko turagukumbura tukabura uko tubwira rero misi ndashobora gusimbira hariya kabiri nkaza kubaramutsa ahubwo natwe nyine twari tuje kugira tubaramutse ariko nta mwanya munini dufise wo kuhamara kubona tuje amasaha aragiye n'ubu na papa siwe yarana yarumva tusaba twegere mu rugo hakiri kare ashimishijwe kandi murakoze kweri guca ngaha bamukunda cyane reka nshimubwira hane mbere ahubwo muduherekeze dutaha bizu Kero batuma ubwire inkuru habwire se tugenda mbega bari bambonye gashaha none reka hakiriye hariya mwe muri ninde reka ugende umusaza wacu ikirundi cyumvikana mwe muri ntabwo jemberera n'imyanda gusa myinshi musaza wawe ubu urana ko papa mutata ugihari ubu kugeza uno munsi ujya ovasi niwe akumenya kuri burakintu ujya ntiyoga yari uyu yagiye ngo ku isoko baramutwenga ariko n'abanyeshuri baramutwenga kubera kijya kirofa banze mugabanye indu ikirofa ntasoni ikijuju ufite ubwenge cyawe umva gabanye indu bera nyumvirize sawa navyanse gabanye indu ndabizi nuko ndakunyumva tubwire ibi kuki tubwira ibintu by'urya urya nyene uvuga ko toga ari musaza wacu dusigaranye nawe kumwuba mbabarira wambaye uraberewe warasanishije amashuri azimye mbega iyo yakuririra nabi uba wambaye uko wewe waroga regura umaze kwishuza umuti mune manzi uhore ndakubwire ko ahora ambwira noge ngo inze ndasa neza ngo tujana ahantu tugirane ushaka kuvuga urumva mbege wokwemera ntagukurikira sakuye nanjye nzoturandika nze ndareka koga ndakubaza ijambo rimwe rivuga riti mbeho je uremera ko noga inyishimwe ego oya nena ubone tabere nta mwanya afite yimba muze ko noga munyumvirize ko je ndi mukuru namwe muri batoya abyo fisi utuba munsi ino saha nyene ntihagire umuntu abukwiye kumuhanura umvize ndakubwira nyumva wanda kubari urabukwiye so ndavuga ukavugiriza wewe muri hejuru kuva uno munsi ino saha nyene ntihagire umuntu nzosubira kumva aciriye hasi ijambo nk'iryo kubera mune twubahane jewe ndi mukuru nawe uri mutoya wa mukuru wareka umenya guhanura abandi atoga twebwe ibyo ntibidukanga
Ntibiduhanje. ndavuze muzibi icyo mvuze ni nawe zihaguruka dutaha utagira indero gusa Aho uri kuriyusha.